bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Buramatari wa mbere wimwe mu ntara zagutse zishasha yarayashikirijwe mu mabanga na nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Muri wa mugambi nyene wo kuba hafi y'abene gihugu, umukuru w'igihugu yarashitse no kubagwayi batagira icefo ca ruguru, acagira ko aheba umushahara wiwe w'amezi 6 kugira ngo ufashe abagumijwe mu bitaro kumvo zo kubura uburyo bwo kuriha ubuvuzi bahawe. Murabikurikirana muri kino kiganiro ku kivi cuno musi mu buryo bwisanzuye. Turabahaye ikaze. Kwigenekerezo rya 31 mu Kakaro 2025 umukuru w'igihugu yari yishikiye Gitega, aho yashikirije Buramatari mushasha Libware Bigirimana imbere y'isinzi ry'abene gihugu bari baje bava mu ntara za Hahora, za Gitega, Karusi, Mwaro na Muramvya, bari bakoraniye kuri stade Ingoma. Umukuru w'igihugu yabanje gusobanurira abaraho ineza yo gushira hamwe intara zikava kuri 18 gushika kuri 5. Ivyo vyose bikaba bifise intumbero yo guteza imbere mu bunyarutsi igihugu cy'u Burundi. Yaciye asaba indongozi zo mu ntara gukorana neza, abari mu ntwaro bafashanye n'abajejwe ubutungane n'inzego zijejwe umutekano kugira ngo habe gutunganya neza ivy'igihugu, iterambere risagarare. Dukeneye indongozi iba karorero. Indongozi y'ukuri rero na karorero ni cirore abene gihugu birabamwo. Ni waba uri Buramatari ukaba ata kintu na kimwe ufise wo kwerekana c'akarorero ngo bakwigane, ubwo Buramatari uzomaramwo igihe urume rumara. Utegerezwa gukora uba karorero, ntuzoja kwirukana abari kwirigara nawe wirirwa kwirigara bagusaga kuri kontwari uri mwirigara, none uzobankira gute ubabwire ko ari binebwe nawe uri kinebwe. Utegerezwa rero kwerekana ico bo kwabura ko ubi icirore birabamwo. Nico gituma umurongozi wese ajejwe intwaro ategerezwa kumva ko abene gihugu bose bazinanye akibona. Turashaka yuko ubu dukora turi mu runani, abarongowe be n'indongozi bose bari kumwe. Nico gituma rero nitwaba twaramenyereye yuko ubu tugiye kurya ivy'igihugu twicaye, tube turiga guhindura ingendo, tumenye yuko turi abasuku. Indongozi niwe yerekana umwonga uhuma n'udahuma. Hariho ibibazo vyinshi mpora mbona mu bene gihugu basigaye bameze nk'intama zitagira umwungere. Mwebwe ndongozi mujejwe kwerekana umwonga udahuma. Hariho abahungabanya umutekano w'abandi, nimwe mubijejwe kugira ngo mugwanye abo bose bohungabaniza umutekano w'abandi kugira ngo tuje kubikorwa twese dufise umutima munda. Mwebwe ndongozi nimwe mujejwe kugwanya akarenganyo. Abarundi barangana mu vy'igihugu vyose, none ko bangana mu vy'igihugu cyose bategerezwa gutunganirizwa kumwe. Muri ivyo bikorwa rero mwebwe mujejwe intwaro cyane cyane Buramatari urafise ibishigikizo bigushigikira muri uwo mugambi. Abo bose bagira ibintu bishobora kwiyononera ubuzima bwabo cyane ubw'abene gihugu, turafise inzego z'umutekano. Abo bari barongoye inzego z'umutekano mu ntara ni bishigikizo vya Buramatari, mubimenye abari ngaha. Ni mwebwe Buramatari yikora ko iyo ariko aratunganiza bene gihugu kugira ngo batunganirwe. Mwebwe mujejwe ubutungane, ni mwebwe bishigikizo vya Buramatari kugira ngo amatata ari hagati y'abene gihugu mushobore kuyatatura atangorane zibaye. Rero
mwebwe bacamanza, mwebwe mujejwe umutekano, mukumva Buramatari aje kubabwira ati ngaha haragahaze abenegihugu ntibamerewe neza, mubategere. Abacamanza ntibakunda kuvuga ngo bubinjiriye, muga guhamagara umukuru wa sentare ukamubwira uti ngaha bariko bambwira imanza za ngondagonde, abenegihugu ntibagihema, birirwa mu bucamanza gusa bunguruza basubira. Ntivyari vyiza ko hari urubanza ruva mu ntara ngo rugiye muri sentare y'iyungururizo. Umukuru wa sentare, gerageza rero ufashe Buramatari kugira ngo abenegihugu bareke kuguma bazembagira, kuko umucamanza wo mwiyungururizo n'umucamanza atangura bose n'abacamanza. Kubera iki mutabihereza hasi kugira abenegihugu baronke umwanya wo gukora ibikorwa vyabo? Mwebwe mujejwe umutekano no kurereka ntihagire abaza barononera abandi. Buramatari eja kwikozeko akavuga ati hariho abantu hari abaguma bononera abandi, hariho abonona imirima biba. Umenye ujejwe umutekano ko atazoba kwinjiriye, ahubwo mugiye gukorana kugira abenegihugu mubumvirize, mutore umuti w'ibibazo vyose bafise. Buramatari ajejwe guhanura, mugabo ajejwe no guhana. Nico gituma izo nzego z'umutekano n'iz'ubutungane ziri muri iyo ntara yiwe, kuko hari abigira ibiro biteze nabo baba bakwiye gusubizwa hasi. Yabwiye Buramatari ati nitwa badushaka kugira leta mvyeyi, uburongozi buvyeyi, nuko twomenya ko uburongozi bw'igihugu butigira burana n'abenegihugu, ahubwo burabatunganiriza. Hariho ibintu nama mbona ngo ngiye kuburanya leta. Uburanya leta gute kandi nawe uyirimwo? Ahubwo indongozi nizigutunganirize. Buramatari navyumve yuko ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo umwenegihugu bamutunganirize. Ntituze twumve umwenegihugu ariko aburana n'inzego za leta, uburongoye ubwo rwego aba yahemutse. Ikindi mwomenya rero nibiraba cane cane Buramatari. Buramatari ni icariho c'umukuru w'igihugu. Mu ntara umukuru w'igihugu murabona ntiyo hatambikiza hose, hategereza kuba icariho ciwe mu ntara. Mugana Buramatari arafise nawe icariho ciwe mw'ikomine musitanteri. Musitanteri nawe arafise icariho ciwe mw'izone, n'umushefu de zone. Chef de zone afise icariho ciwe ku mutumba. Umukuru w'umutumba arafise icariho ciwe mu gacimbiri. Umukuru w'agacimbiri arafise icariho ciwe nyumba 10. Abo bose rero nukumva yuko dukorana mu runani. Hariho abenegihugu bazi yuko bashobora kuzorya batarushe. Bamwe bamakwirigara, bakibagira yuko irigara atacugimburako. Abenshi mbere basigaye biyita abakomisiyoneri, aho umurimyi agenda kurima hagashora utabirimye. Burya bobo babonye bironkeye amahera mu bukomisiyo bwabo, ntibigera bamenya ko bariko barica igihugu. Ni mwebwe mubizi muvuga muti umuntu wese nashore ivyo yarimye. Ntushobora kuzotera imbere ataco washoye, ntushobora gutera imbere ushora ivyo utarimye, kuko uburiko urarya ivyagusa. Kugwanya ibiyayura mutwe, hariho abazi yuko ibibazo vyabo bizohezwa no kunywa ibiyayura mutwe. Hariho abamaze kwita mu kaboregwe, bakibaza ngo kunywa ukaboregwa ngo nibwo bugabo, mugabo bakibagira ko bariko bariyica. Bajya bacuruza zijya nzoga zica abenegihugu, bobi wabo bikenereye amahera gusa. Mwebwe nimwe muzi yuko bariko barazana wa mwongo uhuma. Mukamenya ingene murera abo benegihugu bave mu kaboregwe, bumve yuko iyo barose udufaranga ari utwo guteza imbere umuryango. Iyo ugiye mu kaboregwe ukaja mu biyayura mutwe, ubuhejeje kwica ubuzima bwawe. None ko twashaka ko umurundi azohora ashika mu zabukuru atakigira utuguva afise imyaka 100, none mwumva nitwabura gwagwaruka rutarakwiza n'imyaka 40 igihugu kizotera imbere gute? Mwebwe rero indongozi nimubereke ingaruka mbi. Muravyibuka mu miseze Kanyanga yari yigaruriye abantu gushika hata mugabo agiterura n'umuntu amujana kwa muganga.
n'ubu hariho inzoga z'ibiyayuramutwe nama numva abantu bariko baranywa. Mwebwe rero ndongozi tangura mubereke yuko ari uburozi nabo bariko bariroga. Ntiyibagiye gushimira abahoze barongoye izo ntara zegeranirijwe mu ntara ya Gitega. Niho mboneye n'akaryo ko gukeza abahora ari Buramatari bizi ntara zitatu zigize iyi ntara ya Gitega. Uko bakiriye intara nta numwe nabonye ayisubije imeze uko yayisanze. Hariho intara ico gihe wamenga iri nyuma, intara ya Mwaro. Hariho amakomine arimwo inzara, nagasabe Buramatari wa Mwaro mu mukomera amashi. Hariho amakomine akenye, cyane cyane ikomine yari ikenye yari ikomine ya Rusaka na Gisozi. None naragiye yongiye gutembera ndaba nsanga koperative yo mu Rusaka ifise miliyoni zirenga 500 kuri konte. Nukuvuga yuko vyerekana yuko kuva mu 2020 intara ya Mwaro yarakoze gushikaho ubu yigiye mubona neza ko yahindutse n'isura yayo yarahindutse si kumwe yariri. Ikarusi yari mu ntara nazo gereza zari nyuma. Naragenda raba amakomine yari nyuma, murabona hariho amakomine ari kure nka za komine Nyabikere zari ziri kure, Mutumba zari kure, hariya Gitaramuka wamenga ni kure. None ubu naragiyeyo nsanga amashure, nsanga abantu barubatse amazu y'amabati. Hariho komine Gihogazi yo nagiyemwo nsanga nahatswe kuzimira kuko hasigara igisagara. Buramatari yaktwara province Karusi nagira nsabe mu mukomera amashi yarakoze ibikora inka. Uwa Gitega wewe niho mwama nitwirirwa turavuga vyinshi murabibona. Mwebwe nyene aho muciye murabibona. Gitega kugira ndabibone neza ndaba mu bwinjiriro bwayo kuko niho hari inyuma. Aho winjiriye hose nawe uvuye mu Ruyigi winjira Gitega usanga harahindutse. Uvuye Ingozi winjira Gitega Mutaho muribuka ariko ndavuga nta Mutaho muzobona ka etage. None ubu ama etage asigaye ahari. Uvuye mu ntara ya Rutana winjiye Gitega ucubona nyene ko winjiye Igitega. Uvuye mu ntara ya Muramvya ukinjira Gitega ucubona ko winjiye Igitega. None Buramatari yahora arongoye intara ya Gitega aragisaye nawe mu mukomera amashi mu mushimire. Buramatari hariho vyinshi bahinduye n'imyidogo yari hari mu 2020 siyo myidogo bahasize. Ahantu bidoga cyane hari imwaro mu bijanye n'ubucamanza. Buramatari yarakoze ibishoboka vyose gushikaho sigandoga imyidogo mike. Ivyo vyose vyerekana ibikorwa vyiza vy'uburongozi igihugu kiriko kirahinduka. Muramvya yoyo rero nayo uhereye duhere hari nyene kwinjiriro ugiye ibugarama. Bugarama turiko turavuga tutabantu bigire inyuma yibarabara kugira ngo imodoka zironka aho zica. Abantu bwa mbere barabigaya mugabo no munsi hariho ababiryohererwa bavuga bati twaciye twubaka amazu meza ama etage. Ugende mu Bukeye hasigaye ntukihamenya ubwinjiriro bwose. Genda aho mu Rutegama je mbaza kuraba hirya kuko kare bahora bateza imbere hariya ku mugwa mukuru w'intara ntibateza imbere ahari hirya no hino. Naragiye hari Imbuye uje uva mu Kayanza winjira ugashika Imbuye ukaraba uciye mu Gasura harahindutse, haramatara vyose ibintu vyarahindutse. Uvuye Mwaro winjira Muramvya muri ko hariya muri zone Shombo nasanze harahindutse hose ibintu vyarahindutse. Buramatari yararongoye intara ya Muramvya mu mukomera amashi kuko naho nyene hari muhasigaye inyuma. None rero
mwebwe Buramatari ico tubipfuza mwahora murongo izo ntara tubipfurije yuko mwoguma mutera intambwe mutere muje imbere aho amabanga buca mujamwo muze mugira uko nyene utuko ndahasanze siko nzohasiga umuntu wese atwaye igisate carico cose agiye kurogora igisate carico cose avuga ati uko ndagisanze siko nzogisiga. Buramatari mushasha yaciye avuga ati nagomba nyene icubahiro ndabemerere yuko impanuro zose muduhaye muri kino cigwa mutanze tuzifashe nka nkama kuko nofata yuko mbere ari nk'intumbero tugiye gukorerako kugira ngo twuzurize abanyagitega bose. Turabemereye rero bene umurango babona yuko zino ntumbero muduhaye na zino mpanuro kivyeyi tuzozigendera, kandi na gatonyi ntitugomba yuko mwohava muvuga muti twacishije impande kwizigira uyu muntu. Turabemereye yuko tuzokurikiza intumbero zose z'igihugu muri rusange na cane cane nizo muduhaye. Nuko tugiye kuba abasuku babene gihugu, ivyo dutegereza kubikora, ariko turasaba abene gihugu b'Igitega bose yuko bokwemera tukabaja imbere, abafise ibibazo bakabidushikiriza, ariko natwe tuzoshika ku kivi kugira ngo twumvirize abene gihugu, twumvirize ingorane zitandukanye bafise, kugira ngo vya bisongereza mwampa nze ndabishikirize izo ngorane kugira ngo tubasukurire atagahaze. Akanyuma nyene icubahiro nagomba gushikiriza nuko nagomba kubamenyesha yuko uno munsi muri Gitega tuzi yuko hari itunga kama, ubutare burahari. Twiyemeje rero kuzohagararira iryo tunga rusangi kugira ngo tumenye ivyimbwe iyo bigiye, na cane cane bize biramire abarundi bose. Twarishinze rero naho tumaze imisi mikenyi ngaha muri ino ntara ya Gitega kugwanya rwa rudandazwa ruciye mu kinywabi bita fraud. Turamaze gukora ibitari bike tugwanya n'abaduza ibiciro, kuko tuzi abagiruko baba bariko batuntuza abene gihugu. Turamaze gukora ibitari bike, kandi ndashima yuko inzego z'umutekano turiko turakorana neza, tukabizeza yuko nubundi tuzobandanya ugo rugamba. Kabiri pampa no muri timbire ndakene mudufasha sivyo twese rimwe se kabiri gatatu 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 rimwe se rimwe hariya sinabona kabiri gatatu 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 yerimo binduye ubuzima iye kwitwa umugabo rusangira izina murenda muto kuzumbi ababimata zeri bisubizo murenda muto kuzumbi ababimata nkuko yamasanga abene gihugu ku kivi akabashigikira akabatera intege. Umukuru w'igihugu ntagarukiriza ngaho gusa, ku munsi wahariwe ugushigikirana ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bishikiye ku bitaro Umugiraneza, baragendera abagwayi bari bahari, mu nyuma barabashikiriza ibifungurwa vy'ibiraya n'ibiharage n'ibindi
vyavuye mu mwimbu w'umuryango wabo. Saho gusa bace bashika no ku bitaro vya Kibimba, aho naho nyene bakaba barafashije abagwaye. Nino ngaho yatangarije Chess ko atanze umushahara wiwe w'amezi 6 kugira ngo ufashe ababa babuze uburyo bwo kuriha kugira ngo basubire mu miryango yabo. Sanze mubizi mwese yuko ari umunsi wahariwe gufatana mu nda, aho abari mu ngorane twese tuza turatabarana. Ni igihe cyo gutabarana rero, igihe twavuze utabarundi uwo bateye imbere na gatoyi asubira inyuma yakira uwundi amufata ukuboko. N'umunsi rero usanzwe ari wo gufashanya gutabarana. None rero twebwe mu muryango wacu na twebwe turabarundi mu bandi, ni kuvuga twitaba ico gikorwa nkuko n'abandi barundi bariko baracitaba. Rero twebwe twararavye turabona yuko hariho abo keshi usanga bari bagiwe. Murabona yuko keshi benshi bagenda ku mitumbi wabo, bagenda mu makomini wabo, ugasanga bariko baraba bajya bari mu kibano bakibagira ko hari abandi bafise ibibazo. Rero twafashe ingingo yo guca ku bitaro umugira neza, twongera duca no kuri ibitaro byo mu Kibimba kugira ngo turabe abatagira ikibagemurira, kuko hariho umuntu usanga agwaye yaje ava kure, ugasanga uwundi ni nyakamwe nta umugemurira. Murumva yuko rero ari vyiza ko abari mu bitaro nabo bogira ikibaraba ikibagemurira kuri uyu munsi. Sivyo gusa rero vyo gutanga ibifungurwa twiyimburiye, kuko n'ibifungurwa twiyimburiye iwacu mu muryango twakuye ko ku mwimbu turazanira abandi, ariko twarabonye ko hari n'abandi bantu bakikwa n'amagara bakavuga umwanya muremure gushikaho uburyo baherana. Ubwa mbere ntabafise ntabari kwarakora ngo aronke ubwo buryo, usanga rero bamusaba amahera menshi mu bitaro, ariho mubona kubera batinya yuko yoca azimira baca bamugumiza mu bitaro. Murumva ko kubera amikoro make bukene umuntu ashobora gusanga adashobora kuva muri ivyo bitaro. Rero aho naho nyene kubw'umuryango jewe nararavye ndavuga nti amahera mpembwa ko nimbura ivyo kurya sinje gusoma vyinshi, reka mu mushahara wanje nanje ndabe yuko ntoshobora gusahiriza abo bagwaye. Je rero mu buryo natekanije nuko nafashe nti amezi 6 y'umushahara mpembwa ko nzoyafashisha abari mu bitaro, abantu bagwaye batagira amikoro yo kuriha. Rero ayo mahera gahera badakwiwe bose, abakunzi ntibaherera mu bindi, mugabo nako nakigoro twame tugira uwo mutima w'ubuntu, umutima wo gukundana, umutima wo kwamatumva yuko twese turi biremwa kandi Imana yaduhaye ibikwiye kugira tubifashishe n'abandi, bidutungire n'abandi. Bavuye aho ku bitaro barihiye babiri amafaranga arenga imiliyoni 13. Abarihiwe baramushimiye cyane. Hezagire cyane bandanye muhezagira. Ibandanye no kuri Imana imuha yabandanye uwo mutima w'urukundo. Itera igwagura abandanye afasha n'abandi. Aho nabana imitimire muri komine Giheta mwanya batarimura muri Bugendana imiliyoni 7. Zo miliyoni aho twari dufise nta n'igice cova mwayo mafaranga. None Imana irakoze, ibandanye mu mpera umugisha cyane, ibandanye mu mpezagirira cyane, ibandanye kandi Imana irakoze naho twari dufise urabona Imana iramukoresheje haracungu. Jemba ku mutumba wa Gihehe komine Giheta, je nagize sanganya kwivuka ndi kwamura ndakoroka ndakubise imyaka 6. Je ndanezerewe kubera ndahamaze igihe kirekire, arakoze Imana imuhezagire, arakaha yubaho. Ubwo twari tumaze igihe turi ngaha nyene dufunzwe, twarabuze n'ukuntu tuja kwiremba n'ukuntu twosohoka. Umukwe w'igihugu yarakiriye abanyamahanga babiri bari baje gushikiriza amakete abagena nk'abaserukira ibihugu vyabo. Wa mbere yakiriwe ni Madame Alison Heather Thorpe aje guserukira Ubwongereza na Irlande iyo mu raruko. Icicaro ciwe kikaba kiri i Kigali mu Rwanda.
uwundi ni François Xavier Zabavi wa Cote d'Ivoire azobaba i Kinshasa. Ivyo bavuganye n'umukuru w'igihugu turabibwirwa n'umuvugizi wiwe Gatoni Rosine Guilaine. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira abaserukizi b'ibihugu bibiri mu Burundi. Icambere ni n'ubwami bwa bwuzubumwe bwa Grande Bretagne na Irlande du Nord be n'umuserukizi w'igihugu ca Republika ya Cote d'Ivoire, aho abo bubaho bose bari baje gushikiriza nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi amakete abagena muri ayo mabanga yo guserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Iyo mibonano Sebarundi yabahaye yatanze akaryo kuko baganira kuko ngene imigenderanire isanzwe yifashe, imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu vyabo. Ku byerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubwami bwa Grande Bretagne na Irlande du Nord, umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimiye uko yifashe, aho mbere uwo muserukizi yaje azanye ubutumwa bw'umwami bushimikiye ku cifuzo ciwe cuko iyo migenderanire yotsimbatara gusumba, aho yashize imbere cane imigenderanire no gushigikirana mu gisata c'uburimyi, mu gisata co gukingira ibidukikije no kwirinda impanuka z'imihindagurika ry'ibihe, be n'igisata c'ubudandaji, aho bifuza yuko igihugu c'u Burundi gisanzwe kizwi kw'isi ko gifise ikawa y'akanovera cane be n'amavoka aryoshe, aho bifuza yuko igihugu c'u Burundi coza kirashora amavoka n'ikawa mu gihugu cabo. Ivyo rero akaba ari isata yashize imbere, ariko hariho n'ibindi bisata bifuza yuko bofashanya n'u Burundi kugira ngo bitsimbatare. No ku muserukizi w'igihugu ca Cote d'Ivoire nawe nyene yagaragaje icifuzo c'umukuru w'igihugu wa Cote d'Ivoire cuko u Burundi na Cote d'Ivoire bandanya bifatana mu nda mu ntumbero yo kujana mu iterambere, na cane yuko dusanzwe tuzi ku mugabane wa Afrika ari mico y'abanyafrika yo gushigikirana. Rero umukuru w'igihugu yabifurije ikaze, agaragaza umutima w'urukundo wa mutima kivukanyi uranga abarundi duhore kuri Sebarundi, aho yabifurije kururanirwa mu mabanga yabo, yabuguruye imiryango arabashikiriza aho uko igihugu cifashe, ashimangira yuko turi ku ntango yayambona kazoza ko baje mu mwanya mwiza kugira ngo bajane n'u Burundi kuri rya terambere igihugu c'u Burundi gifuza. Yabifurije kuranirwa muri ayo mabanga, arabifuriza yuko u Burundi buzokwama bwugurura imiryango kugira ngo bajane bose mu iterambere ry'ibihugu vyacu, mu iterambere ry'umugabane eka no mu iterambere ry'isi yose. Abo baserukizi ico noshimikirako cane nuko bashimikiye cane gukeza umuvyeyi wacu Sebarundi nyenicubahiro Varisto Ndayishimiye, aho bamukeza kubona umugabane wose warashoboye kumwizera ku mabanga baheruka kumugena yo kuba intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gace ka Sahel. Umukuru w'igihugu yari yabanje kwakira uwuserukira igihugu c'Ubuyapani mu Burundi, Ambasaderi Isao Fukushima. Naho nyene umuvugizi w'umukuru w'igihugu aratubwira ivyo bayazi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira umuserukizi w'igihugu c'Ubuyapani mu Burundi, aho yari yaje kubonana n'umukuru w'igihugu kugira ngo baganire ku vyerekeye imigenderanire isanzwe hari hagati y'igihugu c'Ubuyapani be n'igihugu c'u Burundi. Iyo migenderanire rero yagiye irasimbatara kandi imaze igihe kirekire, aho dusanzwe tuzi ko kenshi yagiye iragaragarira mu gushigikira Burundi mu vyerekeye igisata co kunguruza abantu, biciye mu gutanga amabisi manini muri ca kigo gisanzwe kiraba ivyo kunguruza abantu ku bwinshi otrako. Rero uwo mubonano uje iyo migenderanire itsimbataye kandi kurushiriza kuko yaje araye ateye ku mukono ku masezerano yo gushigikira Burundi ubu mu gisata cyo kugaburira abantu be mu gisata c'amagara y'abantu, aho ico gihugu ciyemeje kuzoshigikira ibitaro Professeur Jean Charles mu kubironsa ibivyuma n'ibikoresho bigezweho. Rero baganiriye bashima iyo migenderanire ko yifashe kandi bashimangira yuko bagiye kubandanya bayitsimbataza. Uwo mubonano watanze kandi n'akaryo ko kuganira ku vyerekeye inama yimirije inama mpuzamakungu igihugu c'Ubuyapani ko kiratunganya izobera mu gisagara ca Tokyo, izoba yerekeza ku vyerekeye iterambere ry'ibihugu biri ku mugabane wa Afrika. Yaseruye rero umunezero
w'abarongoye ico gihugu c'Ubuyapani kuko biteze yuko nyiri icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi azoba ari muri iyo nama nayo kubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi azabora akaryo ko gutsimataza kandi imigenderanire ubucuti eka no kuganira ku barongoye ico gihugu mu ntumbero yo kubandanya bafatana mu mugongo kugira ngo bajane mu iterambere na cane cane baherekeze Uburundi kuri yambona kazoza ndaca cane ko basanzwe ari inshuti kandi ari igihugu camigishikira Uburundi. Mugihe yari mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu yarifadikanije n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD mu masengesho asanzwe atunganywa n'umugambwe ku wa 4 usozera ukwezi. Ayo masengesho yarashingiye ku civugo ngo twiyeze ntidusubire kwikwegera umuvumo mu kwigarurira itunga ry'igihugu. Ijambo umuvugabutumwa w'uwo munsi Pasteur Claver Ndayisenga yashimikiye ko riri mu gitabo ca Yosuwa 6 guhera ku murongo wa 17 kugera ku 19. Yatumiriye abagumyabanga kurongorwa na mpwemu w'Imana gutyo bashobore kurongora mukuri habe intwaro ibereye koko. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe nawe yarashimiye Imana uko amatora yagenze mu kwezi kw'indwi acarayishimira ku buntu yagiriye igihugu. Umukuru w'igihugu we yagize ati muri urugendo rero tugendamwo ukwama tumenya yuko turi abantu turi ku isi ntituriko turondera vyinshi kuko tuzobisiga biraturengeye. Ubaka ibizu byinshi none ko mu Burundi twebwe imigenzo yacu tugira umugore umwe nta nucuzana uwundi mugore uko ubaka zitanu ucuzana batanu ubaka zitandatu ucuzana batandatu biguma vyicaye ngaho ubirorera. Jere nararavye muri urugendo turimwo nikuza jere turasiguriranira kugira ngo tumenye ivyo turimwo kenshi ntavyo tubuzi. Igihe twamarana imisi n'abato abashinga amateka n'abakenguza amateka twamaranye umwanya twigishanya kandi bonyene barabonye bati abongewe niwe bavuze ngo iyo izi nyigisho tuzironka ca gihe tugitoga ubwa mbere ati sinari guheza amanda meze uko. Nico gituma ari vyiza ko tuguma twigishanya. Je nararavye nk'abantu usanga bigarurira ivy'igihugu bakabigira gwabo keshi usanga ari kutamenya. Kubera iki? Igihugu ni tongo rusangi twese. Nigi wacu twese. Mwana nama ndababwira. Ntubona aha tuvuga ngo tuvyare benshi. Umunsi twoba nk'imiliyaridi nka 2 muri Burundi. Tuzobugundaniramo kuko ntuzovuga ngo je ndafise hegitare ntibikunda nabandi baca bajahe. Ivyo dukora vyose tubikore tuzi yuko dufise itunga rusangi ryacu twese dusangiye. Iri tongo ry'Uburundi ritongo ry'abarundi. Kera abarundi bakiri bake babwira umwami gusa ati rega singira itongo ngo hari ngo ni wawe yagira gutya tuburutoki gusa kubera abatongo nayo igihugu yose. None rero wewe wagize bakukaronka uca wibaza ngo Burundi bwose bwace bagwawe heka nukutamenya. Iyo tuba tuzi igihugu cyari ico ari hamakosa yotokora kubera iki twabaye mu Misiri mu minwe y'umunyamahanga gushikaho aduhanagura mu mutwe ivyari bijanye no kubungabunga igihugu cyacu. Ayo masengesho yaranzwe n'indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana. Nino ngaho dusozereye kino kiganiro cuno musi
nimugire amahoro aho iwanyu.